Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Inshuti bakundwa, ndabaramukije. Nize ko Imana ishishikaye kuzigamira abariko baranyumva bose, umwe wese ahari. Muganira na mwene so Pasteur Nsengiyumva Nestor i Bujumbura mu Burundi. Uyu munsi nagomba ngo tuganire kuri iri jambo dusanga mu cete ca kabiri canditswe na Petero igice ca 3 ku murongo w'9. Avuga ngo umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo. Nagomba twiyumvire kuri iri jambo ryerekana ko umwami Imana idatebeje isezerano ryayo. Mbega iryo sezerano rivugwa ko ridatevye mu gihe hari abandi biyumvira ko ritevye n'irihe? Usomye ku murongo wa 4 muri iki gice nyene ca 3, ijambo ry'Imana ritwereka ko abantu ngo baguma babaza bati, mbega none isezerano ryayo ryo kuza kwa Kristo Yesu riri hehe se ko ridashika? Atahubwo tuvyitegereje ibintu byose bihora uko vyamye. Kristo Yesu akiri mw'isi yari yarabwiye abigishwa biwe, usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 uhereye ku murongo wa 1 ukamanuka hepfo kugeza ku wa 3, yarerekanye ko imuhira kwa Data hari amazu menshi, mbere kugeza havuga ati yaba atari yo mba ndabibabwiye. Ibyo rero bitume mudahagarika imitima, ahubwo ninagenda nzogaruka kubajana iwanje kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Iryo sezerano rero abantu bibaza ko ritevye ni iryo kugaruka kwa Yesu, kujana abamwizeye, kujana abaretse ivy'isi bakizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakamwakira mu mitima yabo, hanyuma bakizera ko azoza kubakura mu isi y'imibabaro n'uburuhe. Noneho rero abantu bakitegereza bagaca bavuga ngo kuva Kristo Yesu avuye mu isi imyaka irarenze 2000, none azogaruka ryari? Ahubwo rero iryo sezerano ntirinabaho. Yewe iryo sezerano rirabaho. Mbere Petero hanavuze ngo ubundi Imana ntitebeje isezerano ryayo, ahubwo igituma bigaragara umenga isezerano riratevye ni ukwihangana kwayo, kuko irorereye kw'abantu bose bishobotse bakizwa. Bibiliya itweretse ngo ni ukwihangana kwayo, kuko erega Imana ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko abantu bose bihana, bakihana, bakareka ibyaha, hanyuma bakaronka ubugingo budashira. Noneho rero ijambo Imana rirerekana neza ko ukwihangana kw'Imana ari kwinshi cyane. Nimurabe namwe witegereje ibimenyetso Yesu Kristo yasize avuze
byerekana ikizoranga ko uwo munsi wegereje. Usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 24, eka mbere ukamanuka no mu gice cya 25, ibyo byose biratwereka ko Kristo Yesu yari yerekanye ibimenyetso bizogaragaza ko uwo munsi wegereje. Iryo sezerano ry'ukuza gutora abamwizeye ngo abajane mu ijuru, abajane mu kibanza yabateguriye, abajane kubana nawe ibihe bidashira. Iryo sezerano ryoshikijwe ari uko habanje kuboneka ibimenyetso bigaragaza ko by'ukuri ari mu kuza. Yaravuze bitari bike, ariko naho tutobisoma mugabo tukitegereza ibiriko biraba ku isi, ibintu by'ukuri ntibihora uko vyamye. Jewe nitegereje nk'aha mu Burundi aho mperereye, uravye si uko mfise imyaka y'umurengera, ariko nkiri mutoya ukubaha abantu bakuze twari twarigishijwe n'abavyeyi. Uyu munsi naho tugerageza kubyigisha abana bacu, nta byo kubaha kukiriho. Urashobora kubona mwibarabara ahantu kanaka umuvyeyi ari kumwe n'umwana wiwe w'umukobwa, umukobwa akemera akambara impuzu zitamukwiye ari kumwe na se, bakajana mwibarabara, si se w'umwana akabyemera, si n'uwo mukobwa akabinshinyaguza akagendana na se yambaye ubusa. None ibyo byahoze uko. Uri kuritegereza, Daniyeli yaravuze ngo muri iyo minsi ubwenge buzogwira. Uri kuritegereza ingene ubwenge bwagwiriye, ikoranabuhanga rigeze ku rugezo rukomeye cyane. Ibyo byose nibyerekana ko ibimenyetso bishishikara kugaragaza ko iryo sezerano riri hafi gusohoza. Ibimenyetso byagaragaye biriho. Ariko rero cyane cyane reka twiyumvire ku kwihangana kw'Imana. Yihanganira abana b'abantu, kuko witegereje abantu bariko barakora ibyaha, abantu bicana, abantu baboregwa, ibisuma, ababesha, abaneguranira mu byongorerano n'ibindi byaha. Ni bangahe bataja mu nsengero? Ni bangahe batavuga ko bubaha Imana? Ni bangahe batazinduka? Jewe nka mu Burundi aho mperereye, insengero nyinshi cyane, isaha 11 z'ubuca cyangwa isaha 12 z'igitondo, abantu benshi cyane bazinduka gusenga. Ku mugoroba isaha 1 y'ijoro, isaha 12, insengero nyinshi usanga zuguruye, abantu bagiye gusenga. Mugabo witegereza ukabona abantu ntibahinduka. Imana yo mu ijuru kubera ukwihangana kwayo, kuko itagomba ko abantu bahona, irihangana ngo ubutumwa bwiza ntibwashishikara kuvugwa. Kumbura abantu bohinduka, kumbura abantu bokizwa, kumbura abantu boreka ibyaha, kugira ngo ntibazohonere mu muriro wa Gehinomu. Kuko naho isezerano rihari ry'uko abizeye umwami Yesu azoza kubajana babane nawe mu ijuru. Ariko kandi inyuma y'ukujanwa kw'ishengero, inyuma y'ukujanwa kw'abamwizeye, hazobaho ibihano ku bantu batizeye, ku bantu batakiriye Kristo Yesu. Abo bazoja mu muriro udahera, utazima, w'ibihe byose. Ariko kandi Bibiliya yatubariye ngo kubera urukundo rw'Imana ari rwinshi, ntigomba ko haragira abazohonera muri uwo muriro wa Gehinomu. Ubundi rero Imana ntitebeje isezerano ryayo ryo kujana mu ijuru abayizeye, ariko iracihanganiye. Utarakizwa ariko aranyumviriza akizwe, utarahinduka ariko aranyumviriza ahinduke, uvuga ngo arasenga mugabo akaba n'ubundi abifatikanya no gukorera Satani abireke akizwe, kugira ngo ntazotabwe mu muriro wa Gehinomu. Ariko twibuke n'ikindi, Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bukwiye kubanza kuvugwa mu isi yose, ngo buze bubere icabona amahanga yose, maze umuhero ucuza. Nagomba kukubarira ngo
kuba ubutumwa busigaye buca no kuri interineti, kuba ubutumwa umuntu yugura telefone akazabona ngo ubwo bumusanzeho, yabyemera atabyemera. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyerekana ku kwihangana kw'Imana kuriko kuragera ku musozo. Twe nawe rero duhinduke, twubahe Imana, turetse kwiyumvira ngo ibintu bihora uko byamye, turetse kwiyumvira ngo Yesu Kristo yatevye kuza, ariko cyane cyane duhinduke, tukizwe, kuko Imana itagomba ko hagira abahona. Imana yo mu ijuru bagirire neza mwese abumvise iri jambo ry'Imana rica ku rubuga rwa Saveur Divine. Imana yo mu ijuru ibashikane kugukizwa nyako. Dusenge. Imana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kwihangana kwawe gukomeye kugaragaramo urukundo rw'igitangaza, ari nagwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege Kristo Yesu, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. None rero urwo rukundo nirushishikare Mana yo mu ijuru kuri aba bantu bose bariko bumva aya majambo aca ku rubuga rwa Saveur Divine, ubahe gukizwa mu izina rya Yesu Kristo, boye kwiyumvira ngo uratebeje isezerano, ariko bubaha Imana, babone n'ingene basengera batarakizwa, hanyuma bagukorere bakiriho. Ineza yawe Mana ikore n'ibiruta bitugusavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.